uramukije udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri yanyaye nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, igisata cy'uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose hatandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Amakuru y'uyu munsi rero reka tubashitseho ingingo nkuru y'amakuru agira yibande ko inyuma y'imyaka 17 Orukamu iracarondera ubutungane ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Naho mu yandi makuru turaza kubashikirizaho rero ibindi bitandukanye, wewe ntujya kure tubagezaho amabi impunzi z'abarundi ziriko zirabonera muri Tanzania ntagira izina. Ibiro dukomeza kubimandanya tubashikiriza mu minsi yose tubagaragariza ko rwose impunzi ziri muri Tanzania zitabayeho neza na busa mu nyuma yo kubona amagogo bakomeza guhura nayo nyene makambi. Rero reka tudatevye tubageza hano amakuru ku buryo bw'idonido. Inyuma y'imyaka 17 Orukamu iracarondera ubutungane ku rupfu rwa Ernest Manirumva. Bujumbura imyaka 17 inyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Ishirahamwe Orukamu irabandanya kunegura ukuntu ubutungane bw'Uburundi budakora ico bujejwe. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye rero muri iminsi, mukuru w'iryo shirahamwe Gabriel Rofiri yaraneguye ukutagira ubushake bwa politike mu gushira ahabona ukuri ku rupfu rwabaye ikimenyetso gikomeye c'ubwicanyi. Ubutungane bwagerezwa kuba taco buriko burakora. Imbere y'abamenyesha makuru, Gabriel Rofiri yavuze ko ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi butigeze bwerekana ugushaka bwo gutohoza kwigandaguru rya Manirumva. Asaba inzego z'ubutungane kugira ingufu nyinshi kugira ngo ukuri kumenyekane, atari ku muryango w'uwapfuye gusa ariko no kuri abo bose baharanira agateka kazina muntu. Birababaje kubona abantu bicwa kuri nikumenyekane, niko yagaragaje umubabaro, yibutsa uko Burundi bwemeje amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka kazina muntu kandi ari no mu ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Dosiye yahagaze. Orukamu ivuga ko amatohoza atigeze atera imbere mu buryo bugaragara mu myaka myinshi iheze. Iryo shirahamwe rivuga ko mbere ryafashe ingingo yo kuva muri komine yashinzwe gukurikirana iyo dosiye irivuga ko yaburijwemwo. Rinibutsa ko kiretse ko uwishwe yari icegera c'umukuru wa Orukamu yari n'umunywanyi w'urwego rujejwe kugenzura amasoko ya leta RMP, kandi yari umuhinga mu vy'ubutunzi azwi cane ku vyiyumviro vyiwe ku micungararo y'ubutunzi bw'igihugu. Iterabwoba ridahera ku barongoye amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu. Kiretse iyicwa rya Manirumva, Orukamu irerekana impungenge ko ku bandi banywanyi bayo baburiwe irengero. Arikade Butoyi amaze imyaka 6 yarabuzwe irengero, nayo Charlotte Murwaneza gushika ubu ntiharamenyekana irengero ryiwe. Ivyo vyose nk'uko Rukade ibivuga vyerekana ko hari umutekano muke no kudahanwa
ku biyemeje kurwanya igiturire. Iyicwa rifise inkomoko zikomeye. Ernest Manirumva yishwe mu ijoro ryo kuwa munani rishira uwa 9 Ndamukiza 2009 mu gisagara ca Bujumbura. Iyicwa ryiwe rifatwa nk'iryaronderwa rikaba ryagirizwa bamwe barongoye inzego zigendereza ry'u Burundi nk'uko vyashizwe ahabona n'uharanira agateka kazina muntu ubu uri mu buhungiro Pacifique Ninahazwe wapfuye yariko aratohoza ivy'urudandazwa rw'ibigwanisho mu buryo butemewe rwakorwa n'inzego zimwe za leta hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu karere. FDLR umugwi w'abarundi bo mu Rwanda bamwe mu bawugize bagirizwa uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kenshi uvugwa muri ibi bibazo vy'umutekano ukorera cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bamwe mu bawurongoye canke abawufasha bavuga ko baba bari ni Bujumbura nk'uko biri mu vyegeranyo bitandukanye. Ayo makuru nyene avuga ko hari igihe habaho ugufashanya hagati yabo bagwanyi na FDNB igisirikare c'u Burundi, mu gihe akarere kaguma kibonekezamwo intambara. Mu matohoza yakozwe harimwo n'ayakozwe na FBI yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashize ahabona ibintu bihambaye. Urwo rwego ruzwi mu kurwanya iterabwoba, ivyaha bikomeye n'ubutasi bwo mu gihugu. Ivyegeranyo vy'abahinga ba ONU navyo vyagirije bamwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi n'igendereza SNL ico gihe vyari bitwara na Generali Adolphe Nshimirimana yishwe mu kwezi kwa Myandagaro 2015 atewe irokete mu Kamenge. Intambara zo mu karere zibandanya. Ibi vyatumye imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda itosekara. Burundi bwagiriza Kigali gufasha abategetsi gutembagaza abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa Rusama 2015. Inyuma y'ivyo Burundi bwarugaye imbibe zabwo buhana n'u Rwanda, ikintu cerekana ukutumvikana gukomeye hagati y'ibihugu bibanyi. Gusaba ubutungane ku rwego mpuzamakungu. Kubera ukudatera intambwe kw'iyi dosiye, Urukame ntireka gushira imbere kwishobora kwitwara imbere y'inzego z'ubutungane mu karere hatabaye iterambere muri urwo rubanza. Iryo shirahamwe ryerekana ko bikenewe guhagarika ukudahana no kugarukana icizere mu nzego z'ubutungane. Nyuma y'imyaka 17 ivyo bibaye, dosiye ya Ernest Manirumva iguma iri kimwe mu bimenyetso bikomeye vy'ingorane zibangamira ubutungane mu Burundi. Naho mu yandi makuru, amabi impunzi z'abarundi ziriko zirabonera muri Tanzania ntagira izina. Mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu, amazu y'impunzi nka yose ari mu gahera asamburwa kugira zitahe ku nguvu. Leta ya Ndayishimiye irashigikiye ayo mabi, niyo yisabira Tanzania gukora ayo marorerwa kugira
abahunze iyo leta bisanga atasaganirizo bafise, hariho n'imbonerakure zikekwa mu basambura ayo mazu. Kera FDD ikigwana yaravuga ko igwanira uburenganzira bw'impunzi. Hari ico benshi batazi, umwe mu bahoze ari indongozi z'urugamba rwa CNDD-FDD niwe yabwiye ko bakiri ku rugamba. CNDD-FDD yagwanira uburenganzira bw'impunzi, ikarondera ko zitaha mu iteka. Mu ruririmbo rw'umugambwe bari bafise igitero cubahiriza impunzi, ubu baragikuyemwo. Uyu yahoze ari mu ndongozi z'urugamba nawe asigaye ari impunzi, agira ati sinigeze nibaza ko umuhari nagwaniye ari wo uzosubira gukwega ko habaho impunzi z'abarundi. Iyi ntahe y'uwapfunganywe na Dume irahambaye cane. Iyi ntahe yatanzwe ejo haheze muri komantere ku nkuru twabasangije ivuga umunyororo adasanzwe mu mpimba yitwa Tony Uwizeye batazira Dume. Iyi ntahe umwicanyi azwi nka Dume ahabaga ububasha budasanzwe bwo gucura bufuni na buhoro abo CNDD-FDD yanka, barimwo inzirakarengane zitari nke. Rero aya makuru n'ayandi yose amakuru yose twabashikirije none niyo twari dufise kugira tubashikirize none. Nshimira wewe udahema kuba natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, igisata cy'inkino ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugihe. Ni munyuma rero yo kuba waracyonze kuri subscribe, maze amakuru akagushikira ku gihe wafyonze no kukayogera mu nyuma yo kubona notification. Nabashimiye cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana.